Wari umugigwa wo guha impapuro canke inkaratasi z'umutsindo wabamaze amezi 6 biga ngaha umwaka twiga kabiri. Uyu munsi rero tukaba twahaye abahejeje 151 mu bisata bitandukanye. Abo twahaye impapuro z'umutsindo uyu munsi nabo kw'inshuro ya 17, hanyuma tukaba mbere tugiriko turandika n'abazobandanya muri kugira inshuro ya 18 mu bisata bitandukanye. Rero tutanga ubumenyi ku bantu bose babyifuza naho baba bafise impapuro z'umutsindo zo hejuru, kuko hari umuntu aba yarize muri iki gisata mugabo akaronka akazi mu kindi gisata, bigaca bisaba yuko yonagura ubumenyi. Muri uko kunagura ubumenyi rero twigisha ibintu byinshi, novuga ibyo tuhejeje gutanga mu inkaratasi z'umutsindo ubunyene, harimo ibijanye n'ivy'ubutunzi, harimo ibijanye n'ivyo gutegura no kwandika imigambi, ibijanye no gukurikirana no gusuzuma ingene umugambi uba waragenze, ibijanye no kungene umugambi washikiriye abenegihugu n'ico wabamariye, tugashiramo n'ibijanye no kumenyesha amakuru, n'ibijanye no guhanahana amakuru, tukajamwo n'ibijanye ubutunzi, no kuvuga ibyo no kwita finance, comptabilité, bijanye na fiscalité na audit mu rurimi rw'igifaransa. Mu bo tumaze guha impapuro z'umutsindo bose kuva tugitangura turashika ku 4,211 nibo tumaze guha izo nkaratasi, harimwo nabo uyu munsi. Kuri ibi byigwa birakenewe kuko umuntu naho aba yarize arakenera gukarisha ubwenge, bijanye nuko hari ibintu bishasha biguma biza, hari uburyo bushasha, imyihezo nshasha. Abantu rero barakeneye kwama banagura ubumenyi n'ubwenge kugira ngo bajane n'igihe tugezemwo. Isanganiro.